Igikorwa co gucandaga abana n'abakenyezi bibungenze kigenda neza cane kw'ivuriro ritoya Centre de Santé ryo ku Musaga. Bishikirizwa na Nshimirimana Godeberte, ni umuforomakazi twasanze ariko aracandaga ibibondo n'abavyeyi bibungenze. Ikidasanzwe kuri iryo vuriro ritoya ryo ku Musaga, ni uko bacandaga n'abantu bariwe n'imbwa. Igikorwa co gucandaga abana ngaha muri service yacu ya vaccination kigenda neza. Turacandaga abana kandi batari bake. Twe imisi twarayigabuye, nko kuwa mbere no kuwa gatanu turakira abana bakivuka n'abamezi 9 n'ab'umwaka n'inusu. Kuwa kabiri no kuwa gatatu no kuwa kane nk'ubu turiko turakira b'ukwezi n'inusu, 2 n'inusu, 3 n'inusu. Twarabigabuye kubera abana baba ari benshi. Ducandaga misi yose rero, indwi yose hera ducandaga. Abadamu bibungenze baratwitura muga nabo bafise indi service yabo ya consultation prénatale nayo irukwayo. Twe ngaha tugira vaccination gusa. Kandi si vaccination gusa y'abana, turacandaga n'abantu bariwe n'imbwa. Hariho ama vaccin antirabique ducandaga ngaha abantu bariwe n'imbwa, turabakira muri service nyene ya vaccination. Abantu benshi batwitura ni ngaha ku Musaga, mugabo na Kanyosha na Bujumbura Rirare nabo nyene kubera ababa hafi kuri frontiere y'iyi commune y'iyi zone baratwitura, nka za Busoro, za Musama, aha Kamesa muri Rirare, urumva baraza gucandagisha ngaha. Ku munsi turakira abana barenga nka 50. Mbere haraho twakira na 80 kubera par mois turarenza 1000. Urumva rero turakira abana batari bake. Eka n'abavyeyi baza kwicandagisha kuri iryo vuriro ritoya ryo ku Musaga baremeza yuko ico gikorwa co gucandaga kigenda neza, nk'uko bivugwa na Niserata asanzwe aba mu Busoro, twasanze yaje kuri iryo vuriro ryo ku Musaga. Aratubwira igituma yaje gucandagisha ikibondo ciwe. Naje kuri vaccine y'umwana, mfise amezi 2 n'igice kugira bamukingira ingwara z'ivyaduka yohandurira ubumuga. Bahanura ko boza kwegera muganga kugira nabo nyene babacandage, bongere bacandage n'ivyo bibondo. Abana benshi bataronse urucanco baragwara ubukangwe, ugasanga umwana aramugaye kandi wamwibarusha akomeye. Niza rero wogenda ugakoresha izo ncanco zose uko bazidutegeka kugira umwana akurane amagara meza. Ntakarutimana Suavis ni umukenyezi aba mu Busoro, twasanze yaje kw'ivuriro ritoya ryo ku Musaga kwicandagisha kuko yibungenze. Aratubwira nawe nyene igituma ashima kwicandagisha iyo yibungenze. Naje kuri vaccine y'imbaye, vaccine zitatu bivanye n'igihe waziriye kugira umwana azovuka afise amagara meza atabigwaragwara afise. Vyotera ingwara umwana ari mu nda, mu gihe avutse arashobora gufatwa n'ibigwaragwara. Nobahanura kwicandagisha kugira bakingira abana babo bari mu mbaye. Urongoye ivuriro ritoya ryo ku Musaga, Mirare Jacqueline, nawe nyene aremeza yuko igikorwa co gucandaga kuri iryo vuriro ritoya arongoye kigenda neza cane. Mbere aranatumenyesha abantu bacandaga imihingo baba baje bavamwo. Muri rusangi kuri iri vuriro ritoya rya Musaga, ivuriro ryakira abavyeyi benshi baje gucandagisha abana, kandi tubakira imisi yose y'akazi kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu. Mugabo incanco turazitandukanya kubera ziba ari nyinshi cane, tuzozitangira umunsi umwe, nkumbure hoza havamo no kwihenda gatoya. Ku munsi wa mbere twakira abana bakivuka n'abana bakwije amezi 9 n'amezi 18. Ku munsi wa mbere nibo twakira. Ku munsi wa kabiri, kuwa gatatu no kuwa kane tuca twakira abana bafise ukwezi n'inusu, amezi 2 n'inusu n'amezi 3 n'inusu. Mugabo hariho abaza b'amezi 6, abonye turabakira umwanya wari wo wose, haba ku munsi wa mbere gushika kuwa gatanu turabakira. Kuwa gatanu rero duca dusubira tukakira abana bakivuka, abana b'amezi 9 n'abana b'umwaka n'inusu ariyo mezi 18. Abakenyezi bibungenze nabo nyene turabakira imisi yose, mugabo turabatandukanya ko abagitangura abibungenze
bace gupimisha ubwa mbere batari bwagere baza gupimisha kuri iyo mbanyi bafise, baca baza ku munsi wa mbere no ku munsi wa gatanu. Hama abandi bakurikira tuba twabahaye amarandevu turavye ingene abantu baba bangana, baca baza ku wa kabiri, ku wa gatatu no ku wa kane. Abo nabo baba bamaze kuza baza ku marandevu. Mirare Jacqueline arongoye iryo vuriro ritoya ryo ku Musaga aranamenyesha igituma kubwiwe yibaza boba bitugwa n'abana benshi. Ivyo biruko mu gihe ivuriro ritoya ryo ku Musaga ari rimwe mu mavuriro yakira abana benshi cane baza kwicandagisha. Iyi zone Musaga irimo amavuriro menshi, mugabo ivuriro rya leta ni ryonyene. Iri vuriro rya leta rero niryo dukora imirimo myinshi itandukanye ijanye nyene n'ivuriro rya leta rero gucandaga abana. Hariho n'abandi babacandaga mugabo nkumbure ngira ngo usanga batagendayo cane nko ngaha kubera ngira ntibaba bayazi ko candaga, kubera hariho abaregamiye Kiliziya Katolika nk'aho ko bita kuri Misericorde, ayandi nayo ni hariya hariho ivuriro ryo mu basirikare bita ku Kabanga. Rero ngira ngo ntibaramenya neza ko bose bacandaga. Ivuriro rya leta rizwi kuva kera ni iri rya Centre de Santé Musaga, benshi barizi ko Musarake, barizi ku izina rya Musarake. N'abavuye ahandi baraza, abanyamusaga nibo benshi cane, mugabo aho mu Kanyosha baraza, aho hejuru gatoya hegereye Ruyaga baraza, hari naho tubona b'umuruzi babashitse ngaha. Kwizera Jacqueline n'umuhanuzi wa chef de zone Kanyosha aratubwira kubwiwe uruhara abajejwe intwaro bafise mu gikorwa cyo gucandaga, kanatsinda igikorwa cyo gucandaga nticogenda neza abajejwe intwaro batabifisemwo uruhara. Arongera akanamenyesha mbere ibitaborohera. Twebwe nk'abajejwe intwaro mu ruhara dufise mu gikorwa cyo gucandaga, turi turasensibiliza, turabwira bene gihugu bijanye na vaccination canke ibindi bikorwa. Tukaja dukorana n'abaremesha kiyago n'aba chef de quartier kugira ngo tubabwire, bibadufasha kugira ngo tubwire abene gihugu ibikorwa tuba turimo. Intambamye turonka no gusanga abene gihugu ntibavyumva bose. Ikindi naco duhura naco nuko benshi baba biteze yuko hari ikindi kintu babazaniye mu bijanye ni ona ko hari ubukene buryo buke mu bantu baba bashaka kugira ngo ubasigira ugasabune basugira utwo tuntu, ukatusanga rero kugira ngo bavyumve babikurikize birabagora. Abarongoye amashengero barafise uruhara rudasanzwe mu gikorwa cyo gucandaga nk'uko bishikirizwa na Karutimana Rajabu, asanzwe ari umushehe arongoye umusigiti wo muri zone Cibitoke, arashikiriza uruhara bafise mu gikorwa cyo gucandaga. Ubwisilamu by'ukuri burahimiriza abantu ku bijyanye n'amagara meza. Ugiye kubiraba neza, intumwa y'Imana yacu Muhammad, amahoro n'ubwisha vy'Imana bibane nawe, yarahimiriza ikarashishi sport, wanashaka nawe nyene ubwiwe yarakora sport. Murumva yuko nibaze intumwa y'Imana gukora sport no kuvuga aha bitwereka neza yuko yashaka yuko abantu tugira amagara meza. Hanyuma kandi ikindi ugiye kuraba kugira ngo bitahure neza, yarahimiriza abantu baze kurondera ubumenyi ngo mbere no mu gihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma kandi tugiye kuraba mu nyigisho z'Ubwisilamu, intumwa y'Imana yacu nyene vy'ukuri arahimiriza cyane gose ku bijyanye n'isuku, cyane gose. Ngira ngo umwe wese ahaherereye abona yuko umwisilamu arangwa n'isuku. Ni niyo ntumbero rero intumwa yacu Muhammad, amahoro n'ubwisha vy'Imana bibane nawe, yatwigishije gose, aduhimiriza cyane gose bidasanzwe, atwereka yuko umuntu ni vyiza kwikingira imbere yuko ugira ikimbere wivuza. Kuvuga wikingire imbere yo kwivuza, ari kubishoboka umuntu wikingire. Ivuriro ritoya Centre de Santé ryo ku Musaga ni rimwe mu mavuriro ari ahahoze ari mu gisagara ca Bujumbura, yakira abana benshi cane baje kuronka incanco, hatibagiwe abakenyezi batandukanye baba baje kwicandagisha mu gihe bibungenze.